Lorsque c'était vu dans la nécessité de quitter l'église anglicane, les puritains s'étaient unis entre eux par un pacte solennel. Igihe byabaye ngombwa ko abitwa abapurite bava mu ishengero ry'abanglikani bagiranye amasezerano ahambaye cyane. Libres serviteurs de l'Éternel, ils s'engagèrent à marcher ensemble dans toutes les voies qui les feraient connaître par la suite. Kubera ko bari abakozi b'Imana bidegembya bagakorera Imana tagitugu kibariko bifuza gukorera Imana badategetswe n'ubutegetsi bwo mw'isi, bari baremeye ko igihe cyose Imana bihashuriye amajambo yayo bazoyagenderamo kandi ko inzira Imana yari imaze kubahishurira bazobandanya kuzigenderamo. C'était le véritable esprit de la réforme, ni wari umutima nyawo w'ubugorozi. Le principe vital du protestantisme que les pèlerins emportaient avec eux en quittant la Hollande à destination du Nouveau Monde. Uwo ni ryo ryari shimikiro y'ubuprotestanti aho ingenzi aho bitale pèlerin bari bavuye muri Hollande bagana muri Amerika le Nouveau Monde, niwo mutima bari bafise bifuza gukorera Imana mu mwidegemvye bakagendera mu muco Imana imaze kubahishurira kandi bakaba biteguye kwakira n'uwundi muco kuko bagendera kuri handitswe ngo John Robinson, leur pasteur, empêchait providentiellement de les accompagner, leur dit dans son discours d'adieu. John Robinson, Yohani Robinson wari pastori wabo bidakunze ko abandanya kujana nabo ngo bajane muri Amerika mu majambo yo kubasezerera babwiye ngo mes frères, nous sommes sur le point de nous séparer. Data tugiye gutandukana. Et Dieu sait s'il me sera jamais donné de vous revoir. Kandi Imana izi ko hari igihe azokongera kubabona. Que le Seigneur en ait ainsi décidé ou non, je vous conjure devant Dieu et devant ses saints anges de me suivre que dans la mesure où j'ai suivi Jésus. Imana nitabikunda ko tongera kubonana ndabarahiriye imbere y'Imana ngo aho nabigishije mugasanga ibyo nabigishije sinayobotse Imana ntimuze mu bigenderemo. Aho nabigishije mugasanga nayobotse Imana nanje muze mu bigenderemo. Si par quelque autre instrument de son choix Dieu venait à vous faire quelques révélations, accueillez avec le même empressement que vous avez mis à recevoir la vérité par mon ministère, car je suis persuadé que le Seigneur fera encore jaillir de sa parole de nouvelles vérités, de nouvelles lumières. Nibyashika Imana igatoranya uwundi mu bakozi bayo nkuko ibigomba kugira ngo abayicisha mu byigomba kubahishurira, nimwakire ivyo Imana izobikije muri uwo muntu nkuko mwakira ivyo yankoresheje. Ko ndizera ko Imana izobandanya kubahishurira ivyo mu ijambo ryayo kabaho kundi kuri n'uwundi muco. Pour ma part, je ne saurais assez regretter la condition des églises réformées qui ayant parcouru un certain bout de chemin dans la réforme se refuse à faire un pas de plus que leur guide. Kubwanje ndababazwa n'amashengero avuga ko yamaze kwakira umuco w'ubugorozi ugasanga ntiyipfuza gutera iyindi ntambwe aho gashaka kugarukira aho abatanguje ico gikorwa bageze. On ne peut persuader les luthériens de faire un pas plus loin que Luther. Biragoye kumvisha abayobotse inyigisho za Luther gutera iyindi ntambwe. Les calvinistes, vous le voyez, en restent là où les a laissés le grand réformateur. Abayobotse Calvin niko kuko. Qui cependant n'a pas tout vu. Kandi abo wo Calvin yari yarahawe umuco wose. C'est un malheur qu'on ne saurait trop déplorer, car si ces hommes ont été à leur tas de lampes brillantes, ils n'ont pas connu tout le conseil de Dieu. Et s'ils vivaient aujourd'hui, ils accepteraient de nouvelles lumières avec autant d'empressement que celles qu'ils ont proclamées. Hano baratubwiye ngo birababaje cyane kubona abantu batemera kubandanya kwakira umuco, biteye akababaro ku buryo abo bantu babaye amatara mu gihe cabo ntibabahawe impanuro zose z'Imana canke ntibahawe inama zose z'Imana, ku buryo babayeho kino gihe nabo bo kwigishwa umuco nkuko nabo babaye mu bigisha umuco. Ibindi abisomye shaki aya majambo ndasomye shaka ko twumva ko babandi baba protestanti batabandanije kwakira isi ngo bayimurikire umuco wabo ngo bandanye kumurikira isi. Ibyo nibyo byatumye abakozi bo mu isaha y'icenda Imana ibashiraho. Abakozi bo mu isaha y'icenda nabo muzosoma muri kino gitabo nyene mu cigwa ca 18 kuitwa Reformateur américain yitwa William Miller. William Miller ni umwe mu bakozi bo mu isaha y'icenda. Uyu nawe tuzomuvuga kumbure mu buryo bw'umwihariko turi muri bano bakozi bo mu isaha y'icenda. Mugabo uyu tumuvuga kwiki gito. Uyu ni umunyamerika yavukiye mu muryango bayabaye. Uyu yatanguye gukora igikorwa c'Imana, Imana imuhamagaye imukuye mu buzima busanzwe. Uyu ngo yihweje ibimenyetso bimwe na bimwe byagiye biranguka kuva mu 1755 hagiye hatangura kugaragara ibimenyetso by'iherezo, ngo aca yiga igitabo ca Daniyeli igice c'8 umurongo wa 14 n'igice c'9 uhere ku murongo wa 20 cyo ku murongo wa 27 akamenya iby'imisi 2300 yatangaje ko Yesu agiye kugaruka. Uyu mukozi amaze gutangaza ko Yesu agiye kugaruka, abantu barashwa baduka bava mu madini atandukanye baza muri izi nyigisho barazakira baragwira. Amatariki bamaze kugenda ko Yesu azozirako ntiyaza. Tariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1844 Yesu ntiyaza. Yesu ataje bituma abantu benshi bacika intege basubira inyuma. Mugabo uyu yaje igihe amadini ya giprotestanti ku mugabane wa Amerika yari yarashinze imizi n'ivyo bari bamaze imyaka itari mike. Mugabo aza ayo madini yarataye intumbero umuco batakiwugenderamwo. Muzosoma igitabo cy'Ibyahishuwe igice ca 14 muhere ku murongo wa 6 n'uw'indwi musome n'umurongo w'8 ahavugwa
bwitwa ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa marayika wa kabiri. Marayika wa mbere yabwira abantu gusenga Imana yaremye ibiri mu isi yose. Abo bantu babwirwa gusenga Imana babwirwa ubutumwa bwanditswe kuno 14 umurongo wa 6. Kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza utazoshira bwo kubarira ababa kwisi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze bw'igihe c'amateka yayo gishitse. Musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ubu bwari ubutumwa bwo kubarira ababa kwisi yose. Ubwo butumwa bukavugwa mu ndimi zose, bukabwirwa amoko yose, bukabwirwa n'amahanga yose. Avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze bw'igihe c'amateka yayo gishitse. Musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ubu n'ubutumwa bwabwira abantu ko gihe c'urubanza rw'Imana kigiye gutangura. Izi nyigisho nizo zigishijwe n'uwitwa William Miller. Bigeze aho abantu bakava mu madini y'Igiprotestanti bamwe, abapastori b'idini banka kuzemera, bituma amajambo ari ku murongo 8 nayo aranguka. Avuga ngo umumarayika wundi wa kabiri akurikirako ati kirakomvombotse Babuloni ca gisagara gihambaye cateretse amahanga yose vino niyo burake bw'ubushakanyi bwacu. Iki gisagara gikomvombotse niki? Ryari ryashengero ry'abaprotestanti, ryari ryashengero Imana yahaye umuco irikuye mu nyigisho z'ikinyoma z'i Roma. Iryo shengero naryo rigeze aho rihabwa umwidegembyo kuko bari les libres serviteurs de Dieu, kuko bakorera Imana bafise umwidegembyo, bituma rigeze muri Amerika umwidegembyo urivyaramwo ubuhakanyi, urivyaramwo ingeso mbi, urivyaramwo gutimana. Imana ihagurutsa abakozi bo mu isaha 9, ihagurutsa uwitwa William Miller n'abandi bagiye bayikorera abitwa ba Joseph Wolf n'abandi bagiye bafatanya na William Miller. Aba nibo tuzobibona kumbure barimwo uwitwa Ellen Gordon White. Ellen Gordon White ari mu bayigishijwe n'uwitwa William Miller. Aba bakozi bo mu isaha 9 rero barabandanije, mu nyuma Imana ibandanya kwagura umuco, kuko Imana uko ikora ihagurukije abantu nticibahera umuco wose icarimwe, igenda itanga umuco gake gake. Imaze kubaho umuco wa wundi yitwa William Miller amaze kubona ko Yesu ataje kuri ya matariki yatangaje, amera nk'udendebukiwe. Kumbe Imana yari yategekanije kubaho wundi muco atari bwahabwe, umuco w'isabato. Kuko abantu bose basenga ku munsi wa dimanche, basenga ku munsi wa mbere imisi, bari baravuye mu madini atandukanye y'Igiporoti, ariko batarahabwa umuco wo kwitegeko rya kane rivuga ngo mwibuke kuziriza umunsi w'isabato. Igihe rero Imana yategekanya kuzobaho uwo muco, baca baracika intege babonye ku matariki bibwiye ko Yesu agomba kuza kataje, batazi ni categezwa guca gikorwa kuri ayo matariki, kuko hari igikorwa cakozwe kuri iyo tariki. Ni Imana yaca ihagurutsamwo abandi bantu, hahagurukamwo umwana akiri muto w'umukobwa yitwa Ellen Gordon White. Uwo Ellen Gordon White araheza aba umuvugishwa n'Imana muri uwo mugwi. Uwo niwe yahawe amayerekwa yerekana ko Imana yagomba kongera guha umuco abo bantu ujanye n'iby'isabato n'uwundi muco ujanye n'ibyo amagara meza n'ibindi bintu byinshi Imana yari igomba kubaka mw'ishengero. Aba bakoze mu isaha y'icenda rero nibo bavutsemwo abadivantiste bo munsi w'indwi. Batanguye bitwa abadivantiste bo ku munsi wa mbere imisi ndwi kubera iki? Bagisohoka mu madini babita abarindiriye kugaruka kwa Yesu bo ku munsi wa mbere imisi ndwi, kuko ni bari bagisengera mu madini yabo. Cane cane muri Amerika hari amadini azwi cane, ari aba Methodist bazwi cane, n'aba Baptiste, hakaba aba Purite bavuye muri Anglikani mu Bwongereza, hakaba n'andi madini atandukanye yari akomeye muri ico gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.